Ndabaramukije bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha n'abariko baradukurikirana biciye ku murongo wa telefone n'abadukurikirana biciye kuri interinete n'abariko baradukurikirana biciye ku mbonesha kure. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese ikaba no kuri jewe nanje, kandi atuvugishe ashikira ubugingo bwacu rimwe na rimwe mw'uyu mwanya, atwigishe ibyo twebwe dukeneye kumenya kugira ngo duhindurwe tujyanwe mu rugo kwa data wacu mu ijuru mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Dusome mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere no mu kigabane cya 22 umurongo wa 16 kugeza ku w'17 haravuga uku: hanyuma y'ivyo ndavye mbona mu ijuru urugi rwuguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba rirambwira riti, duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. No mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 kugeza ku w'17 haravuga hati: jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago wo ku gishitsi cya Dawidi, ndi umwuzukuruza wiwe, kandi ndi kinyenyeri g'ikibibatsi cyo mu gaturuturu. Kandi mwe mu bubona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi uwufise inyota naze, ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibikishije mu ijambo ryayo, kandi ikatwemerera no kuritahura. Ikigwa cyacu mw'uyu mwanya ni ivyo Imana yasezeranye byo ku munsi w'iherezo. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Biciye mu vyanditswe turabona ibintu vyose Imana yavugiye mu isezerano rya kera, ivyo Imana yavuze ku bijanye n'umunsi w'iherezo. Kandi vyongeye no mu isezerano rishasha turahasanga ibintu vyose Yesu Kristo n'abigishwa biwe ndetse n'abamarayika ntumwa ndwi ivyo bavuze ku bijanye n'ibintu bizobera ku munsi w'iherezo. Kandi ibintu byose bizobera ku munsi w'iherezo byarashushanyirijwe mu isezerano rya kera, byarashushanyirijwe haba mu bintu vyagiye biraba mu buzima bw'abantu ku giti cyabo, ndetse n'ibintu vyabereye mu buzima bw'ihanga ry'Abaheburayo. Mu buzima bw'abantu b'Imana batandukanye bo hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, uhereye mu itanguriro kugeza muri Maraki. Ibyo bintu turabisanga no kuva muri Matayo mutagatifu kugeza mu byahishuriwe Yohana. Turabona ingene hagiye harishushaniriza mu bantu b'Imana ibintu Imana izokorera ku munsi w'iherezo. Vyongeye kandi turabona ingene ibyo bintu byishushanyirije no mu ihanga ry'Abaheburayo mu biringo vyarenganye. Vyongeye kandi turabona ko no mu minsi mikuru iyi Imana yahaye ihanga ry'Abaheburayo harashushanirijwe ibizoba biriko birabera ku munsi w'iherezo. Ni nk'uko ibintu vyabaye mu kuza kwa Yesu aje ku isi, ibyo vyari vyaramaze gushushanywa, byari byaramaze gushushanyirizwa mu munsi mukuru wa Pasika. Vyongeye kandi
turabona ko no mu minsi mikuru yo mu ihanga ry'Abaheburayo nk'umunsi mukuru aho bashikana bagatanga umukamo uzungujwe bakawushikanira Imana, ibyo byose byavuga kuri Kristo n'izuka ryiwe n'ukurenguka kwiwe arengutse ku Mana, arengutse nk'umukama uzungujwe, umukama w'ivyamwa vya mbere, kandi we niwe uwo mukama wazungujwe, niwo mukama wa mbere watanguye kwera, kandi kubera ko we ari we yatanguye kwera, yarazamuwe mu ijuru arenguka imbere y'ukugaragara kw'Imana, arenguka nk'uwa mbere. Hanyuma abandi bana b'Imana basigaye nabo nyene bazoshika ku kwera, kandi hazobaho isarura ry'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ku munsi w'iherezo, dufise imibiri ihoraho ihawe ubwiza isa n'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nimba umushuzo ari wo wabaye Kristo, nimba uwo mushuzo waratunganye, nimba yareze, n'umuntu atunganye, kandi yarimbuwe, yarasaruwe. Ibyo bishinga intahe bivuga yuko n'abandi basigaye gusarurwa nabo nyene bazogeraho bera bakomere. Rero isarura, hazokogwa isarura ry'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise ubugingo budashira, bafise imibiri ya teofaniya ihoraho n'imibiri ifadika nayo nyene ihoraho. Isarura niryo muri iki gihe cya nyuma, kandi iryo sarura naryo nyene ryarishushanirije ku munsi wa Pentekoti. Umunsi wa Pentekoti rero, kubera ko nawo nyene cyari igishushanyo cy'ibizoba umwaka wa Pentekoti cyangwa umwaka wa Yubile, murabona hariya kuri uwo munsi wa Pentekoti hari harimwo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bariko bararonka umubiri wa teofaniya, bakiriye baronse mpwemu yera. Kandi abo bantu ntibari abandi, barabizera umukunda wacu umwami Yesu Kristo nk'umukiza, kandi barogeje ibyaha byabo mu maraso y'umwami Yesu Kristo, bararonka mpwemu wiwe yera. Gutyo rero baronse umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi gutyo baronse ukuvuka ubugira kabiri. Muri iki gihe cya nyuma, abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu bihe byarenganye n'abariho ari bazima mu iki gihe cyacu, tukaguma turi bazima kugeza habaye izuka ry'abapfiriye muri Kristo, tuzoronka uguhindurwa kw'imibiri yacu, gutyo rero tuzoba tuzutse, tuzukiye mu mubiri mushasha, naho tutarinda kubanza kubona urupfu. Iryo nizuka, tuzukiye mu mubiri mushasha, no kuvuga tuvukiye mu mubiri mushasha, tugaragariye mu mubiri mushasha uwo Kristo azoturemera igihe azoduhindura. Ku bapfiriye muri Kristo nabo hazobizuka baserukiye ku isi bundi bushasha mu mubiri uhoraho. Rero twebwe kugeza ubu twaramaze kuzuka, nizuka ryo mu buryo bw'impwemu, twizeye Kristo nk'umukiza wacu, twoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, turonka mpwemu wiwe yera. Gutyo rero twarazutse mu buryo bw'impwemu, kandi twararonse umubiri mushasha wo mu buryo bw'impwemu, umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu.
iyo ni ya mpwemu y'Imana yarungitswe kuri twebwe kugira ngo twebwe dusubizwe mu bugingo budashira. Turonse iryo zuka. Umuntu wese iyo ari muri Kristo, Pawulo avuga ati aba ari ikiremwa gisha, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bishya. Kandi byongeye aratubwira ko twebwe twapfanye na Kristo, twarahambanywe na Kristo, kandi twarazukanye na Kristo. Rero nimurabe ingene ivyo bintu byose vyabereye mu buzima bwacu bwo mu buryo bw'impwemu. Haramaze kuba izuka muri twebwe, n'izuka ryo mu buryo bw'impwemu, aho twebwe twaronse umubiri wa teofaniya, umubiri mushasha ari wo mu buringanire bwa gatandatu. Ni umubiri umeze nk'umubiri wa Yesu wo mu buringanire bwa gatandatu. Umubiri wa teofaniya usa n'umubiri wa teofaniya uwo we yiyerekeyemo bavugishwa bo mu isezerano rya kera. Kristo yaravuze ati mbere y'uko Aburahamu abaho, jewe namye ndiho. We yari yavuze ati Aburahamu yari yarahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Baramubwira bati nta n'imyaka 50 urakwiza, ariko uvuge ngo warabonye Aburahamu. Kristo arababwira ati mbere y'uko Aburahamu abaho, jewe namye ndiho. Rero murabona igituma Kristo, murumva igituma Kristo yashobora kuvuga ivyo bintu, kuko we yahoze ari mu mubiri we wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, ariyo iyo mpwemu ya teofaniya. Ni umubiri usa n'uyu mubiri wacu ufadika, ariko wo mu bundi buringanire. Kandi ubwo nibwo bwoko nyene bw'umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Umubiri uwo we aha abo bose bamwizera boza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka mpwemu wiwe yera. Abo bantu baba bafise amazina yabo yaranditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi abo bantu bahoze mu Mana uhereye isi itararemwa. Abo ni ivyiyumviro n'uduce twari tugize Imana, nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nk'uko umubiri ufadika w'abantu uba wahoze uri mu bavyeyi babo, umubiri w'umuntu uba wahoze mu muvyeyi wiwe. Igihe Aburahamu yahikigira 10 Melikisedeki, Pawulo mutagatifu avuga yuko Lewi nawe nyene yahaye ikigira 10 Melikisedeki. Uwo Lewi yari akiri mu murura canke mu mugongo wa Aburahamu. Rero nimurabe, nimwitegereze Aburahamu muri ico gihe ntiyari bwavyara umuhungu wiwe Isaka, kandi mu uwo mwanya Lewi yariko aratanga ikigira 10 igihe Aburahamu yaha ikigira 10 Melikisedeki. Rero reka turabe Lewi uwo yari we. Umuhungu wa Aburahamu mu buryo bw'umubiri yari Isaka. Umuhungu wa Isaka nawe mu buryo bw'umubiri yabaye Yakobo, ari we yaronse umugisha w'ubusamuragwa w'ubufura. Kandi Lewi nawe yabaye umuhungu wa Yakobo. Ni ukuvuga ko Isaka yari umuhungu wa Aburahamu, Yakobo nawe yari umwuzukuru wa Aburahamu, Lewi nawe ni umwuzukuruza wa Aburahamu. Umwuzukuruza yariko aratanga ikigira 10, aho ikigira 10 Melikisedeki mbere yaba na Isaka ataravuka, na Yakobo ntiyari bwavuke, na Lewi nawe ntiyari bwavuke, bari bakiri mu rura canke mu mugongo wa Aburahamu. Icyo nicyo gituma kandi ivyanditswe bitubwira ko n'urunganwe rugira 4 n'abana b'urunganwe rugira 4, mbere n'abana b'urunganwe rugira 5 barashikwa ko n'ibihano vy'Imana bitewe n'abavyeyi babo canke bakaronka imigisha y'Imana. Uko niko vyari bimeze mu isezerano rya kera, dushingiye ku ijambo ry'Imana.
icyo nicyo gituma igihe Imana yavugisha umuvugishwa na sogokuruza Aburahamu imubwira ibijyanye n'uruvyaro rwiwe ko bazoba bagurano abaja mu gihugu cya kure bakamara imyaka 400 arabagurano. Nimuraba icyo gihe Isaka ntiyari bwavuke, ariko Imana yari karamubwira ingorane uruvyaro rwa Aburahamu ruzocamwo. Umuntu wari wese w'intamenye yari gushobora guca avuga ati, nimba umuryango wanje uruvyaro rwanje ruzogira ingorane nyinshi, mwami ntumpe abana. Ariko Aburahamu we yaravuze ati, mbega uhoraho Mana uzompa iki? Nta ruvyaro wampaye, kandi umushumba wanje n'uyu munyadamasiko Eliyezeri, umushumba yavukiye mu rugo rwanje, uyu niwe azotorana ivyanje hamwe ntavyaye abana. Uko niko Aburahamu yiyumvira. Yarabwiye Imana ati, kandi uwo niwe azotorana ivyanje, uyu mushumba yavukiye mu rugo rwanje. Ariko umushumba ntashobora kuba samuragwa. Samuragwa ategerezwa kuba umwana. Abana nibo baragwa, nibo baba ba samuragwa. Imana rero yarabwiye Aburahamu ko azovyara umuhungu, iranamuha n'izina azokwita uwo muhungu azovuka, Isaka. Isaka rero risobanura ngo gutwenga. Aburahamu yaratwenze igihe Imana yamubwira ko azovyara umwana, na Sara nawe nyene ikindi gihe yaratwengeye imbere mu mutima wiwe igihe Imana Elohimu yari imubwiye ko azovyara umwana. Muri uwo mwanya Sara yari afise imyaka 89, Aburahamu nawe afise 99. Rero ushize kwa mezi 9 inda itegerezwa kumara. Igihe uwo mwana yari kuvuka, Aburahamu yari kuba kwije imyaka 100, Sara nawe akwije imyaka 90. None mbega hari kinanira uhoraho Imana? Nta kibaho. Isaka ashushanya ukuza kwa Mesiya. Rero nimuraba ingene ukuza kwa Mesiya gufise ibice bibiri ngirakamaro cyane. Igice cya mbere cyaramaze gushitswa mu myaka 2000 iheze, gishikirizwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Yaje nk'umucunguzi, yaje nk'umwagazi w'intama w'Imana, arakuraho icyaha cy'abari mu isi, kandi muri we harashikirijwe umunsi mukuru wa Pasika. Icyo nicyo gituma Pawulo mutagatifu avuga ko Kristo ari Pasika yacu, kugira ngo gutya abantu basohoke bidegemvya, abantu barokogwe, bakugwe mu buja bw'icyaha icyo se kibi yari yarashizemwo ubwoko bw'ibiremwa abantu uhereye igihe bagwa. Rero buciye muri Kristo umwagazi w'intama wa Pasika, turabona yuko ubuzima bw'abana b'imfura b'Imana buzigamwa bukarindwa, burarinzwe, kandi urupfu ntirushobora kuzimanganya abana b'imfura b'Imana, abana b'abahungu b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, kuko amaraso y'umwagazi w'intama wa Pasika, amaraso ya Yesu Kristo, asizwe mu bugingo bwacu, kandi mpwemu yiwe iri muri twebwe. Ubuzima bw'amaraso ari bwo mpwemu yera bwaraje muri twebwe. Rero uburupfu naho ruriko rurageramira rwica amamiliyoni y'ibiremwa abantu mu buryo bw'impwemu, ntirushobora kwica abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru, aribo arabagize ishengero rya Yesu Kristo, bacunguwe n'amaraso ya Kristo, kuko abo bafise umwagazi w'intama wa Pasika, kandi barafise amaraso y'umwagazi w'intama wa Pasika asizwe muri bo, kandi bafise ubuzima bw'umwagazi w'intama, ubuzima bw'ayo maraso ari bwo mpwemu yera. Rero murabona ingene hagumye hariko harahindukira ukuri hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu umunsi mukuru wa Pasika. Ari uwo munsi ihanga ry'Abaheburayo bitondera, bibuka, bahimbaza, bariko baribuka ibyabereye hariya muri Egiputa.
kandi byongeye bafise n'umunsi mukuru wa pasika nk'umunsi w'ubuvugishwa, ari uwo munsi mukuru uvuga ku kuza kwa Mesiya n'ukurokogwa kw'ihanga ry'Abaheburayo, kugira ngo bagigwe nk'igihugu umutwe w'ibindi bihugu byose, kugira ngo hagati mu ihanga ry'Abaheburayo himikwe inganji y'Imana, inganji ya Mesiya. Rero aho habe hari intebe yiwe y'ubwami, intwaro yiwe ibe iri mu gihugu cya Isirayeli, aganze umubumbe w'isi wose yuvuka agera. Kandi ubwo bwami byongeye bwitwa inganji y'Abayuda, ariko ahubwo ni inganji ya Mesiya. Izoba iri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, aho ihanga ry'Abaheburayo bazoronkera imigisha ikomeye cyane iva ku Mana. Kandi impera n'imperuka rero ihanga ry'Abaheburayo bazoba baronse umwami w'ukuri, azoganzanya ubutungane, kandi wazotsimbataza amahoro hagati mu ihanga ry'Abaheburayo no ku mubumbe w'isi wose yuvuka agera. Rero muri iyo nganji y'ubwiza, Imana niyo izofata ingingo abazokwinjirayo, abazoshika muri iyo nganji y'ubwiza n'abatazoyijamwo, abatazoyibamwo. Hazobaho igihe cyo gutyorogwa, cyo gutunganywa ngaha ku isi, aricyo cyitwa akababaro gakomeye, aho amamiliyoni y'ibiremwa abantu bazopfa, kandi n'ibihugu byinshi bizovaho. Muri Mateyo mutagatifu ikigabane cya 25, Kristo wenyine ubwiwe aratubwira ku rubanza ruzocigwa ibihugu. Kandi mu kigabane cya 25 umurongo wa 31 kabandanya haravuga hati, ariko umwana w'umuntu ahazozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Aha turahafise urubanza ruzocibwa amahanga yose. Bamwe bazokwinjira mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000, ariko abandi ntibazokwinjira mu bwami bw'imyaka 1000. Kandi abo batazokwinjira abatazokwinjira canke ibihugu bazokwinjira mu gihano, mu rubanza rw'Imana no mu gihano, ariko abagororotsi bo bazoja mu bugingo budashira. Nimurabe ku murongo wa 40 muri iki kigabane nyene, ikigabane cya 25 haravuga hati, umwami nawe azobishura. Aho ivyo nivyo yishura abashushanijwe mu mpene, ati, ndababwire ukuri ko mwabigiriye abo. Reka turabe ibi, ahubwo nivyo abwira abashushanijwe mu ntama. Umwami nawe azobishura ati, ndababwire ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye.
aha ni hamwe abavuga ati narashonje murangaburira mfise inyota mumpa icyo kunywa ndwaye muza kuraba uko meze ndi mu ibohero muza kundaba n'ibindi n'ibindi. Maze azobwira abari bumoso nabo ati mva iruhande mwabivume mwe muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Aha turashobora kubona ko uru rubanza rucibwa ibihugu ni mu buryo bumwe nyene nk'uko hacibwa urubanza rugacibwa abantu ku giti cyabo. Kristo rero niwe azoca urubanza, kuko se atanumwe acira urubanza, ariko imanza zose yazishikirije umwana. Ivyo biri muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya 5 umurongo wa 22. Kuko se atanumwe acira urubanza, ariko imanza zose yazishikirije umwana. Vyongeye no muri iki kigabane nyene cya 5 umurongo wa 26 kugeza ku wa 27 haravuga hati nk'uko se ari n'ubugingo muri we, niko yahaye umwana kugira ubugingo muri we, nawe yamuhaye ububasha bwo guca imanza kuko ari umwana w'umuntu. Aha turashobora kubona ko kubera ko ari umwana w'umuntu, kubera ko ari umuvugishwa n'Imana, umwana w'umuntu ni izina ry'icyitiriro cy'umuvugishwa. Nicyo gituma Yesu yavuga, ariko arivuga, yaravuga ati umwana w'umuntu. Yariyerekanye arivuga nk'umwana w'umuntu. Rero turashobora kubona ingene ku munsi w'iherezo mu bintu bizoba biriko biraba, kimwe muri vyo n'urubanza ruciribwa ibihugu ndetse n'urubanza ruciribwa abantu ku giti cyabo, atari urubanza rwa nyuma, ahubwo uburake bw'Imana buriko buragwa ku bihugu, kandi mu yandi majambo uburake bw'Imana buriko buragwa no ku bantu nabo. Rero hazobaho ibihugu, kandi mu yandi majambo hazobaho abantu bazokwinjira mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Ariko kandi vyongeye hazobaho n'ibihugu n'abantu batazokwinjira mu nganji y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kristo rero niwe azoba ariko aramenyekanisha ibi bintu bizoba biriko birabera muri iki gihe cya nyuma. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa 1 aratubwira akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba ati duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ni ukuvuga ibintu bigiye kuzoba biba inyuma y'ivyabereye mu ntambuko ndwi canke ibihe ndwi vy'icengero ry'abanyamahanga. Hariho ibintu bitegerezwa kuba ubu bikabera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi aho hazoba hari ijwi rirenga ry'inzamba, ryo jwi rya Kristo, ariko aravugisha ishengero ryiwe, ariko aravugisha buri muntu wese ari mu ishengero ryiwe. Mbega none azoba ariko arababwira iki? Azoba ariko arababwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 1 umurongo w'10 kugeza ku w'11 intumwa cyangwa umwigishwa Yohana Mutagatifu aratubwira ko we yari muri mpwemu yajyanywe ku munsi w'umwami. Rero reka turabe
ibyo we yumvise n'ibyo yaboneye ku munsi w'umwami, ku munsi w'Imana. Ku munsi w'Imana nari muri mwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Mbega Yohana ni iki yumviye ku munsi w'umwami? Yumvise ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Iryo ni ijwi ku munsi w'iherezo abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazuba bariko barumviriza. Rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Uwe ni Alfa na Omega, we ni uwa mbere n'uw'iherezo. We ni uhoraho, uwigaragarije mu mubiri w'umuntu mu myaka 2000 iheze, kandi ku munsi w'iherezo azoba agaragaye bundi bushasha, agaragariye mu ishengero ryiwe, mu bantu biwe, mu bwoko bwiwe. Kandi aha we avuga akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba. Rero turashobora kubona ko biciye mu vyanditswe, haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishasha, turashobora kubona ko tubwirwa ku ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma. Muri Yesaya naho nyene Imana iratubwira ku nzamba irenga. Mu kigabane cya 27 umurongo wa 13 muri Yesaya, ndetse n'imbere yaho gatoya, ikigabane cya 27 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13 haravuga hati, kuri uwo munsi Uhoraho azosekura akure impeke ziwe, uhereye kuri rwa ruzi Efurati ugashitsa kuri wa mugezi wa Egiputa, maze muzonobagugwa umwe umwe mwese Abisirayeli. Maze kuri uwo munsi inzamba niniya izovuzwa. Aha turahafise inzamba, kandi hazoza abariko barahona mu gihugu ca Ashuri n'abirukanywe mu gihugu ca Egiputa, bazosengera Uhoraho ku musozi wera i Yerusalemu. Aha turahafise iryo jwi rirenga ry'inzamba. Kandi byongeye no muri Yoweli naho haratubwira ko iryo jwi rirenga ry'inzamba, no mu bindi bibanza naho inzamba izovugirizwa i Siyoni. Nimuvugirize inzamba i Siyoni. Rero iyo nzamba siyo mu isezerano rya kera gusa, ahubwo no mu isezerano rishasha naho Yesu Kristo wenyene ubwiwe yaravuze kuko kuvuzwa kw'inzamba. Muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 30 kugeza ku wa 31 aravuga ati, ubu ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, bakoranya abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Abatoranijwe b'Imana bo ku munsi w'iherezo, nk'uko biri mu buvugishwa bwa Yesu Kristo, bazohamagagwa begeranishwe ijwi rirenga ry'inzamba, ariyo bavuza, no kuvuga iyo nzamba ivuzwa n'abamarayika b'umwana w'umuntu barungitswe, batumwe. Rero turafise abamarayika b'umwana w'umuntu barungitswe, barungikanye ijwi rirenga ry'inzamba. Kubera iki? Kugira ngo bahamagare begeranye abatoranijwe b'Imana bose.
iyi niyo nzamba nyene y'Imana iboneka mu Bitesalonika ba mbere ikigabane cya 4 umurongo wa 14 ukabandanya, haravuga hati uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira n'ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa ku kuza k'umwami wacu tuzazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguriye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazoca babanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganirire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami ibihe byose. Aha turahafise iyi nzamba y'Imana ariyo Kristo marayika w'isezerano avuza akayivugiriza kuri iyi si. Rero twari twabonye muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 31 ko Yesu yavuze ko iryo jwi rirenga ry'inzamba, ko iyo nzamba yari kuzovuzwa n'abamarayika b'umwana w'umuntu, azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe. Ngaha naho Pawulo mutagatifu avuga yuko iyi nzamba y'Imana cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba y'Imana, ko iyo nzamba ivuzwa na Kristo, ko ivuzwa n'umwami wenyine ubwiwe. Kandi twihweje twitegereje rero twobona batatu aribo bariko baravuza iryo jwi rirenga ry'inzamba ku munsi w'iherezo. Abamarayika b'umwana w'umuntu arivyo biti vy'imyelayo bibiri, abo ni Mose na Eliya, ubukozi bwa Mose na Eliya, kandi vyongeye na Kristo. Rero hatubona batatu ko aribo bavuza iryo jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'iherezo. Kandi ivyo biba imbere y'izuka ry'abapfuye n'imbere yo guhindurwa kwa twebwe bakiriho turi bazima. Mu Bikorinto ba mbere naho nyene Pawulo mutagatifu aratubwira kw'iyi nzamba, aratubwira mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15 umurongo wa 49 ukabandanya, aravuga ati kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Nukuvuga yuko tuzoronka ishusho na kameremere vy'umukunda wacu mwami Yesu Kristo, turonse umubiri wa dufise umubiri wa teofaniya uhoraho. Uwo mubiri canke impwemu ya teofaniya iyo twaronse twizeye Kristo nk'umukiza wacu, tukaronka mpwemu wiwe yera, tukavuka ubugira kabiri. Gutyo twararonse ishusho ya Yesu Kristo ari wo mubiri wa teofaniya. Ku munsi w'iherezo naho tuzoronka akameremere ka Yesu Kristo, uwo n'umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza uwo we azoduha twese. Rero kugira ngo turonke uwo mubiri, abapfiriye muri Kristo bategerezwa kubanza kuzuka, natwe dutegerezwa kubanza guhindurwa. Kandi kugira ngo dushobore kuronka uku guhindurwa twebwe abapfuye nabo bazuke, hategerezwa kubanza kuvuga inzamba ya nyuma, ariryo iri jwi rirenga ry'inzamba, iryo twabonye ko ari ijwi rya Kristo. Kandi byongeye
ni ijwi ry'abamarayika b'umwana w'umuntu. Iri jwi rirenga ry'inzamba ritegerezwa kubanza kumvikana ubwa mbere. Iyo nzamba itegerezwa kubanza kuvuga. Abatoranijwe n'Imana nabo bazoba bariko barumva iryo jwi rirenga ry'inzamba, iryo jwi rya Kristo, ariko aratuvugisha, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, bikabera muri iki gihe cya nyuma. Turabonye kwira ijwi rirenga ry'inzamba ko ari ijwi rya Alfa na Omega, ni ijwi rya Yesu Kristo umukiza wacu, ariko aratuvugishiriza kuri uyu munsi w'iherezo, ariko aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Rero tubandanye dusoma, arabandanya avuga ati, ariko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitaragwa ibitabora. Ndababarira akabanga, mwibuke kwiri ari ibanga ryo mu bwami bw'Imana. Ntituzosinzira twese, ni ukuvuga yuko twese tutazotegerezwa kubanza gupfa. Baramaze gupfa mu mibiri yabo ifadika, abera bo mu bihe bitandukanye. Rero harasigaye bamwe bo canke bamwe kugeza n'ubu bakiri mu gihe cy'indwi, naho igihe cy'indwi cyamaze gushyika ku iherezo ryacyo, kandi harasigaye n'abera bo ku munsi w'iherezo bo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Rero arabandanya avuga ati, muri abo batazobona urupfu ni mu bazoba bari mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ariko hagize uwo muri bo apfa mu buryo bufadika, nta ngorane n'imwe aba agize, atajya kuba muri paradizo mu mubiri wa teofaniya, hanyuma azogaruka ari mu mubiri uhoraho kugira ngo yongere kubana natwe bundi bushyashya, kandi azoba icyabona cyerekana ko izuka ryabaye. Arabandanya atubwira ati, ariko twese tuzohindurwa. Ni ukuvuga yuko twese tuzoronka umubiri wahinduwe, umubiri uhoraho, umubiri uhawe ubwiza, umubiri udapfa, usa n'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Uyo n'umubiri wahawe ubwiza. Mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Guhera ngaho ukabandanya, aho abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ntibazokongera gusubira gupfa mu buryo bufadika, kuko bazoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza, usa n'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Turabonye rero ko iyi nzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba ariyo ivugira ku munsi w'iherezo. Iyo nzamba, iryo jwi ritumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma, kandi iryo jwi riradutegura kugira ngo duhindurwe, tujyanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Iryo jwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo ari ryo jwi rya Kristo, ariko aratuvugishiriza ku munsi w'iherezo, ariko araduhishurira ibi bintu byose. Arahamagara akegeranya abatoranijwe biwe bose ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Rero reka turabe uwo ari we, uw'iryo jwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba ya nyuma izoba iriko iravugiramwo, ririko riravugisha ishengero ryiwe n'uwo wese agize ishengero ryiwe kuri uyu munsi w'iherezo.
mwibuke ko iryo jwi rirenga ry'inzamba ariryo jwi rya Kristo ryaravuze riti duga uze hano nkwereke ibikwiye kubaho hanyuma y'ivyo. Kandi ahariho hose hari iryo jwi rirenga ry'inzamba ritegezwa kuba ririko riramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ni ijwi rya Kristo. Ijwi rya Kristo ryaravugishije abantu biwe ishengero ry'uva mu gihe uja mu kindi biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Rero ubonaho ku munsi w'iherezo aho tuzoba dufise inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba, ninde azoba ariko aratuvugishirizamo muri iki gihe cya nyuma? Reka turabe uwazotuvugishirizamo, kuko uzoba ari mu iyo nzamba ya nyuma azoba ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma ku munsi w'iherezo. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22:6 kabandanya haravuga hati arambarira ati ayo majambo ni ayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igira impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Mbega yatumye nde? Yatumye umumarayika ntumwa wiwe. Ninde yamutumye? Ninde yamurungitse? Ni Imana. Umwami niwe yamurungitse. Kubera iki? Kugira ngo amenyeshe abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba. Uyu ni umumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, uwo Revera William Branham integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ko ari uwuvugishwa n'Imana. Uyu ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini cy'ubwami, ni uwo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ari waza azanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ariko arahishura ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Kandi uyu muvugishwa n'Imana ntumwa ku munsi w'iherezo ahagaragariye hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, hanyuma akagaragarira mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko aravuga ubutumwa bwiza bw'ubwami aribwo buca hirya no hino y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Gutyo azoba Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe azoba ariko aravuza ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe azoba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Yohana umwigishwa cyangwa intumwa yarashatse kumusenga, ariko umumarayika aramubwira ko atobikora, kuko uyu mumarayika si umwami Yesu Kristo, ahubwo ni igikoresho cy'umwami Yesu Kristo cyo ku munsi w'iherezo, kugira ngo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe amenyeshe ishengero ryiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Icyo nicyo gituma kandi mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22:16 avuga ati jewe Yesu numye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Gushinga intahe y'ibintu ibihe? Ibi bintu bitegerezwa kuba vuba. Turabonye rero ahari iryo jwi rirenga ry'inzamba ari ryo jwi rya Kristo muri iki gihe cya nyuma. Kandi turabonye aho ku munsi w'iherezo aho Kristo azoba ari muri mpwemu yera ahagaragariye, ariko aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba akoresheje iryo jwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. None ni ibintu ibihe rifise canke rihishura iryo jwi rirenga ry'inzamba rikabihishurira ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka no mu kiringo kinini cy'ubwami? Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo aratubwira mu gace kakuwe mu butumwa bwitwa ngo umunsi mukuru w'inzamba. Ku rupapuro rw'128 akarongo ka 11:43 aravuga ati mu nzamba y'indwi
ibihari kuri Isirayeli nicyo kimwe n'ibizoba vyari mu kimatanijwe c'indwi kw'ishengero. Nicyo kimwe mu nzamba y'indwi kuri Isirayeli ibihari nicyo kimwe n'ikimatanijwe c'indwi kw'ishengero, ni bimwe. Rero reka turabe icyo ari cyo inzamba y'indwi, turabe n'icyo ari cyo ikimatanijwe c'indwi. Byongeye kandi no ku rupapuro rw'129 akarongo ka 11:50 aravuga ati, rero vuba cyane kw'iri shengero ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi rimaze kumenyekana, ubwo nyine abayuda nabo baca bahamagagwa n'ibanga ry'inzamba y'indwi, aribo bavugishwa n'Imana babiri, Eliya na Mose. Rero nimwitegereze abari bo, abari mu ibanga ry'inzamba y'indwi ni Mose na Eliya, ibiti by'imyelayo bibiri. Kandi nimwitegereze vuba cyane kuri iri shengero ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi rihejeje kumenyekana, rimenywe na nde? Rimenywe n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ubu naho hepfo cyane reka turabe kuri uru rupapuro nyene rw'129 akarongo ka 11:52. Iki gisomwa kiri mu butumwa bwiswe ngo umunsi mukuru w'inzamba. Aravuga ati, ubu butumwa ndabufise ngaha, ku rupapuro rwa 46 na 47 aravuga ati nimwumve rero ngaha mu gusozera ibanga ry'umumarayika w'indwi. Ibi vyabona bibiri bizoba neza neza biri muri iyi nzamba y'indwi. Kandi mwibuke nababwiye ko nzogarukana iyi nzamba irenga. Kandi nimba umumarayika ntumwa w'indwi ategerezwa kugarukana iyo nzamba irenga, mbega yishikiriza nde? Ayiha nde? Ayiha Mose na Eliya. Eliya wa kane iyo nzamba ayishikiriza, ayiha Eliya wa gatanu. Ubukozi bwa kane bwa Eliya iyo nzamba buyiha ubukozi bwa gatanu bwa Eliya. Ariko mwibuke yuko ubwo bukozi buri gihe bugaragarira mu mubiri w'umuntu iyo hageze igihe aho ubwo bukozi bugaragara. Nuko rero hazoba hariho umuntu azoba ari mu bukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu, kandi uwo niwe azoba afise iyo nzamba irenga cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, kugira ngo iyo nzamba ihamagare yegeranye abatunzwe n'Imana bose, ubwa mbere bo mu banyamahanga, hanyuma nahamagare abo mu ihanga ry'Abaheburayo. Rero reka turabe icyo ari cyo ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwabwo kwa gatanu ku rupapuro rw'399 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Ikibazo cya 11 bamubajije kiragira giti, mbega Eliya azoza kubwira ubutumwa abayuda ni wa wundi Eliya w'ukuri nyene yariho mu minsi ya Ahabu, canke gusa izoba ari mpwemu ya Eliya ije iri mu wundi muntu?
inyishu yabaye ngo jewe niyumvira ko azoba ari umuntu wo muri iki gihe azoba asizwe iyo mpwemu, kuko igihe Eliya yari yamaze kuduzwa, Elisa agahura n'abana babiga iby'ubuvugishwa, bo bavuze bati impwemu ya Eliya yaje kuri Elisa. Ni kubera ko Elisa yakoze cyo kimwe na Eliya. Ninde azoba ari Eliya wa gatanu azoshyira ubutumwa ihanga ry'Abaheburayo, nk'uko Abaheburayo bazaniye ubutumwa bwiza abanyamahanga nabo bazobujyana babushyira Abaheburayo. Nuko rero ubukozi bwa Eliya wa gatanu, ubwa mbere ubwo bukozi buzoba buri hagati mu ishengero ryo mu banyamahanga. Ni ukuvuga umuntu asizwe iyo mpwemu y'ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu, ubwa mbere uwo muntu azoba ari hagati mu ishengero ryo mu mahanga, kandi uyo azoba afise iryo jwi rirenga ry'inzamba, kuko iyo nzamba, ijwi rya Kristo riza riva mu ntumwa rija mu yindi, inyuma y'umumarayika ntumwa w'indwi, iryo jwi rica rija mu ntumwa y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ariyo ntumwa iziri mu bukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu. None ninde uwakoze ubukozi bwa Eliya akabukorera muri Eliya w'itishubi, muri Elisa, muri Yohana umubatiza no muri Revera William Branham? Muri Revera William Branham uwo yabugaragaje ku nshuro igira kane. None ninde uwo azobugaragaza ku nshuro igira gatanu abugaragarije mu muntu asizwe iyo mpwemu muri iki gihe cya nyuma hagati mu ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka? Reka turabe uwo ari we uwakoze ubwo bukozi, kandi uwo nyene niwe ategerezwa kuba hari muri iki gihe cya nyuma hagati mu ishengero ryiwe kugira ngo akore ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu. Ku rupapuro rw'amajana 449 mu gitabo cy'ibimatanzwe mu Kiespanyol aravuga ati, impwemu umwe rudende yamye iba iri ku isi jewe nzi yategerezwa kuba ari Eliya. Ni nk'uko byagenze mu gihe ciwe, uko niko byanavuzwe ko bizogenda, kuko impwemu yiwe ntiyari kindi, yari impwemu ya Kristo. Impwemu ya Kristo, impwemu yera, niwe yari ari mu muvugishwa n'Imana Eliya, niwe yari mu muvugishwa Elisa, niwe yari mu muvugishwa Yohana umubatiza, niwe yari mu muvugishwa William Branham, ariko arakora ubukozi bwa Eliya mw'izo nshuro zitandukanye. Kandi uyo nyene mpwemu yera, iyo mpwemu nyene ya Kristo, niyo mpwemu itegerezwa kuba ihari kuri uyu munsi w'iherezo iri hagati mu ishengero ryiwe, igaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Iyo mpwemu iriko irakora ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu, iriko ibukorera mu muntu wo muri iki gihe. Turabonye rero ivyasezeranywe vyo kuyu munsi w'iherezo. Harasezeranywe ubukozi bwa Eliya ko buza ku nshuro igira gatanu, kandi n'ubukozi bwa Mose nabwo bwarasezeranywe ko buza ku nshuro igira kabiri. Na wa wundi mpwemu yera nyene yari mu muvugishwa n'Imana Eliya, niwe nyene mpwemu yera yari mu muvugishwa n'Imana Mose, kandi uwo nyene mpwemu yera, mpwemu wa Kristo, iyo mpwemu niyo kuri uyu munsi w'iherezo izoba iri mu mumarayika ntumwa wiwe. Iyo mpwemu iriko irakora ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri, kandi ubwo n'ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu, ubukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri, ubukozi buza buzanye ijwi rirenga ry'inzamba, buriko buravuza ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo butumwa buca hirya no hino y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero hamwe n'ubwo butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, bariko barahamagara begeranya batoranijwe, bariko barabahishurira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Rero iyo mpwemu nyene ya Kristo kuri uyu munsi w'iherezo, iyo mpwemu izoba igaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi kubera ko vyongeye vyanditswe bivuga yuko umwami wenyene ubwiwe ari we yururuka avuye mu ijuru n'ijwi rirenga n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Iyo nzamba y'Imana ariryo jwi rya Yesu Kristo, iryo jwi rizoba rigaragajwe na mpwemu yera biciye mu mumarayika ntumwa wiwe muri iki gihe cya nyuma.
none azoba ariko arahishura iki? n'irihe banga rikomeye cyane iryo jwi rirenga ry'inzamba rizoba ariko rirahishura ijwi rya Kristo muri iki gihe cya nyuma? Reka turabe. Reka turabire ibanga rikomeye. Reka dusome ngaha ku rupapuro 129 aho tubwirwa ko yavuze. Reka turabe. we yavuze ko inzamba irenga yari izosamirana. Inzamba irenga atari inzamba nyinshi, aho ni umunsi mukuru w'inzamba. Hariho babiri muri abo, Mose na Eliya, kugira ngo izo nzamba zihamagare. Ariko munsi y'inzamba irenga hari ukuza k'umwami, kugira ngo hatangazwe ko Yosefu agarutse. Muri Yosefu umuhungu wa Yakobo hishushanyirije ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ni nk'uko kandi hishushanyirije n'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Rero iyi nzamba irenga itangaza Yosefu ko agarutse, ni ukuvuga itangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Iyo havuzwe ngo Yosefu araje, haba hariko haravugwa ngo Kristo araje, kuko Yosefu ashushanya Kristo. Kandi amahanga yose azokoranira i Yerusalemu. Ivyo biri mu gitabo cya Yesaya. Ibyo biri muri Yesaya ikigabane cya 27 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Aho niho we avugiriza iyo nzamba, kandi amahanga yose azomenya ko Isirayeli basubiye mu gihugu cyabo kavukire, n'Imana kwiri kumwe nabo. Aho rero umugeni azoza kugira ngo abane n'umukwe, n'umukwe nawe abane n'umugeni. Aho rero hacyatangura inganji nini y'imyaka 1000. Isi yose yiva ikagera yamaze kurandugwa n'ububasha ruhonyanganda. Hazoba amajuru mashya n'isi nsha, kandi bazobaho ibihe bidashira. Ubonaho ku rupapuro rw'130 akarongo ka 11:64 harimo agace k'ubutumwa kakuwe mu butumwa bwitwa ngo ibigega by'amazi byatobotse. Naha ndafise n'ubu butumwa bwitwa ngo ibigega byatobotse. Biri ngaha muri ubu butumwa. Ubu butumwa bwiswe ngo ibigega by'amazi byatobotse. Byose biri ngaha, niho vyerekanirwa. Aravuga ati, urupapuro rwa 35 aravuga ati, kuko inzamba y'Imana, iyo nzamba ya nyuma ya gatandatu yarangije kuvuga, kandi iyo nzamba ya nyuma ari nacyo kimatanijwe cya nyuma, kuzoba ari ukuza k'umwami. Izovuga abapfiriye muri Kristo nibo bazoca babanza kwikangura. Bariko bararuhuka gusa kugeza mu uwo mwanya, bo bariko bararuhuka kugeza mu uwo mwanya. Natwe nyene turiko turaruhuka kugeza abapfiriye muri Kristo bazutse, natwe duce duhindurwa. Turi mu kiruhuko cyo mu buryo bw'impwemu, turindiriye iryo zuka ry'abapfiriye muri Kristo, nuko guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. None iyo nzamba ya nyuma ni iki? Mbega iyo nzamba y'indwi yo mu byashyuriwe Yohana ikigabane cya 11 umurongo wa 15 kabandanya, iyo nzamba ni iki? Iyo nzamba, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, yaratubwiye ko ari Mose na Eliya, kandi atubwira ko ikimatanijwe cy'indwi
ko ari ukuza k'umwami, kandi atubwira ko inzamba y'indwi n'ikimatanijwe cy'indwi ko ari ukuza k'umwami. Iri banga niryo banga rikomeye cyane ryatumye haba agacerere mu ijuru igihe ryahishurwa mu kigabane cy'umunani umurongo wa mbere wo mu byahishuriwe Yohana. Ni ukuvuga ko umwana w'umuntu azanana n'abamarayika biwe, niko Yesu avuga muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 16 umurongo wa 27. Kandi ahari umwana w'umuntu ahagaragariye, aho hazoba hari abamarayika b'umwana w'umuntu bafise ijwi rirenga ry'inzamba, kandi aho byongeye hazoba hari Kristo agaragaye, ariko aravuza iyo nzamba y'Imana. Kandi inzamba ya nyuma cyangwa inzamba y'Imana cyangwa inzamba y'indwi n'ikimatanijwe cy'indwi ni ikintu kimwe, ni ukuza k'umwami. Kandi kubera ko umwana w'umuntu azanana n'abamarayika biwe, ugushyitswa kukuza kwa Kristo muri mpwemu yera agaragariye ku munsi w'iherezo, aza ariko aragaragaza ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubwa Yesu. Kandi icyo nicyo gituma inzamba y'indwi ari bo Mose na Eliya, inzamba y'indwi ndetse n'ikimatanijwe cy'indwi ni ukuza k'umwami, kuko mu kuza k'umwami niho haza abamarayika, kandi azana n'abamarayika biwe bafite n'ijwi rirenga ry'inzamba bariko barahamagara bigeranya abatoranijwe biwe bose. Kandi twabonye ko Eliya wa gatanu ari we umwe wo mu biti by'imyelayo bibiri. Ugushyitswa kw'iryo sezerano ni ukuza kwa mpwemu yera. Mpwemu yera ariko arasiga umuntu, ariko amusiga ubwo bukozi ku munsi w'iherezo. Kandi nitwabona umuntu uwo mpwemu yera azoba agaragariyemwo ariko aramusiga impwemu y'ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu, tuzobona ko aho nyene hazoba hari na mpwemu yera ariko arasiga uwo muntu, amusiga ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri, amusiga n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira kabiri. Kandi icyo nicyo gituma inzamba y'indwi n'ikimatanijwe cy'indwi ari ikintu kimwe, nico kimwe n'ukuza k'umwami. Ku ishengero ryo mu banyamahanga ukuza k'umwami ni ikimatanijwe cy'indwi, ku ihanga ry'Abaheburayo naho ukuza k'umwami ni inzamba igira indwi. Turabonye iri banga ririko riragaragara biciye mu vyanditswe, mu mashusho n'ingero, mu bigereranyo. Byaragaragariye muri Yosefu, muri Mose, muri Eliya no mu bandi bavugishwa n'Imana batandukanye. Rero ubu naho turabiye inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba ariryo jwi rya Kristo. Ijwi ry'Imana iriko iratuvugishiriza muri iki gihe cya nyuma biciye mu mumarayika ntumwa wayo. Ijwi rya mpwemu yera ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratuvugisha, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubera kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi mu bintu byose azotumenyesha, igikomeye cyane muri vyo n'ikimatanijwe cy'indwi. Ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi ariryo banga ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ibanga ryo kuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe. Kandi iri banga, ibanga ry'iyi nzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba igira indwi, iryo banga ryarashushanyirijwe mu munsi mukuru w'inzamba. Umunsi mukuru w'inzamba hariya hagati mu ihanga ry'Abaheburayo ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'indwi. Uwo munsi ubu ni umunsi wa mbere w'umwaka mushasha wo mu ihanga ry'Abaheburayo ku kirangaminsi cyabo cyo mu buzima busanzwe.
kandi umwaka mushasha mu ihanga ry'abaheburayo ku kirangaminsi cejejwe ni umunsi wa 15 w'ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa Abibu canke Nisani. Rero muri uyu munsi mukuru w'inzamba ari wo wakogwa canke ukogwa ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'indwi, aho hibukwa umunsi Imana yarema ikarangiza kurema. Hibukwa icyo kiruhuko c'Imana igihe yari irangije kurema. Kuri uwo munsi werekana ko Imana yarangije kurema. Hanyuma rero aho Imana yari irangije kurema, hanyuma hacatangura umunsi w'indwi. Nicyo gituma ari umunsi wa mbere w'ukwezi kw'indwi. Niho hahimbazwa uwo munsi mukuru harimwo ijwi ry'inzamba. Ni umunsi mukuru w'icibutso, kandi vyongeye n'ikoraniro ryera. Ni umunsi wo gukorana kwera. Uwo munsi mukuru vyongeye wibutsa umunsi Imana yahaye ivyagezwe ihanga ry'abaheburayo, aho Imana yariko iravugisha umuvugishwa Mose, imuvugishiriza ku musozi Sinayi. Rero nimurabe ingene Pawulo mutagatifu atwiganira ivyabereye ngaho mu cete ciwe yandikiye abaheburayo ikigabane ca 12. Pawulo mutagatifu ariko arasubiramwo ibiri mu Kuvayo ikigabane c'19 umurongo wa 12 ukabandanya, aho niho Imana yavugishirije Mose. Reka turabe, reka dusome mu kigabane ca 12 umurongo wa 19 mu baheburayo. Aravuga ati, ntimwegereye umusozi wokogwako waka umuriro, kandi ntimwegereye umwiza w'umuzimagiza n'uw'umuzitanya, n'igihuhuta n'inzamba ivuga, n'ijwi ry'amajambo. Abaryumvise binginga kutabwirwa irindi jambo. Iyi nzamba ni ijwi ry'umumarayika mukuru. Iyo nzamba ni inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba. Rero vyose vyarashushanyirijwe hariya. Ubu rero ntituri ku musozi Sinayi, ahubwo turi ku musozi w'Imana. Iryo ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi rya jwi nyene rimwe ryavugira hariya ni naryo ryagumye ariko riravuga uva mu gihe uja mu kindi biciye mu mumarayika ntumwa wa buri gihe. Kandi ku munsi w'iherezo rizoba ririko riravuga n'iryo jwi rirenga ry'inzamba, ririko riravuga ibi bintu vyose bitegerezwa kuba vuba. N'inzamba ivuga, n'ijwi ry'amajambo abaryumvise binginga kutabwirwa irindi jambo, kuko batabashije ivyagezwe, ngo naho coba igitungwa gikoze kuri uwo musozi bacicishe amabuye. Kandi vyabonetse vyari biteye ubwoba, vyatumye Mose avuga ati, mfise ubwoba cane, ndahinda agashitsi. Ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mw'ijuru. Ni ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru. Ni ukuvuga ikoraniro ry'abana b'imfura b'Imana.
abagize umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Kandi uyu musozi ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Iyi ni Yerusalemu yo mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, nimwe z'abagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha. Mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Mwirinde rero nimurabe ibi bintu byose twegereye. Rero ubu dufise amaraso avuga ibyiza kurusha ya Abeli, ayasheshwe, kandi avuga ibyiza kurusha amaraso y'umwagazi w'intama uwo Abeli yatanze nk'ikimazi ku bw'icyaha. Twegereye umusozi w'Imana, Imana umucamanza w'impwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose, na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha, n'amaraso yiwe amaraso yiwe yacucagiwe hariya ku mutemere wo guhongerera ko, agacucagirwa no mu bugingo bwa twebwe twese. Nk'uko yashyizwe mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu ijuru, byongeye arashyigwa no mu kibanza cyahera cyane cy'umuntu nk'umuntu ku giti cyiwe, aribwo bugingo bwiwe. Mwirinde ntimwanke kumva iriko iravuga, ba bandi ko batakize hamwe banka uwababuririye mu isi. Two tuzorushiriza cyane kudakira, namba dutera ibitugu iyituburira iri mu ijuru. Rero turashobora kubona ko ijwi ry'Imana mu ishengero ryayo, ijwi rya Kristo mu ishengero ryayo ryumvikanye biciye mu bamarayika ntumwa biwe. Iryo ryari ijwi ryumvikana rivuye he? Mu ijuru. Kandi iyo tubwiwe ko Kristo azovugira mu ijuru, we yagumye ariko aravugira mu ijuru, uva mu ntambuko uja mu yindi, uva mu gihe uja mu kindi, avuga biciye mu ntumwa ziwe. Kandi iyo tubwiwe umuturagaro cyanke imituragaro ndwi cyanke inzamba urumbeti ruvugira mu ijuru, iryo ni ijwi rya Kristo, ijwi ryo mu ijuru, ijwi ryo mu ijuru ryumvikanira hagati muri Isirayeli yo mu ijuru, hagati mu ishengero ryiwe. Ariko aravugisha ishengero ryiwe, arivugisha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo. Nimba batakize ijwi ryayo ryanyiganyije isi icyo gihe ku musozi Sinayi, isi yaranyiganyijwe. Kandi Mose yari karajugumira, si isi gusa yari kirajugumira, na Mose nawe n'umusozi nawe wari kurajugumira, n'ihanga ry'Abaheburayo naryo ryari ko rirahinda agashyitsi. Ijwi ryayo ryanyiganyije isi icyo gihe, ariko noneho irasezeranye iti hasigaye rimwe ngatigitisha, si isi gusa ariko n'ijuru naryo. Ryajwi nyene ryanyiganyiza isi ku musozi Sinayi, niryo jwi ryagumye ririko riravuga, niryo jwi ry'Imana ryavugishije Mose, ni naryo nyene jwi rya Kristo ryagumye ririko riravuga uva mu gihe uja mu kindi, rivuga biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Kandi ku munsi w'iherezo ryari kuzoba ririko riravuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ryajwi nyene rya Kristo ku munsi w'iherezo, iryo jwi nyene rizonyiganyiza atari isi gusa, ariko rizonyiganyiza n'amajuru nayo. Ni ukuvuga yuko rizonyiganyiza ijuru n'isi. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana gukugwaho kw'ibinyiganyizwa, kuko ari ivyaremwe, kugira ngo ibitoshobora kunyiganyizwa bigumeho.
ni ukuvuga ko ibintu binyiganyizwa bizokugwaho. Risobanura gukugwaho kw'ibinyeganyizwa kugira ngo hasigare ibitanyeganyizwa. Nicyo gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyeganyizwa. Iyo ni inganji y'Imana. Twakiriye Kristo nk'umukiza wacu, tukinjira mu mubiri w'ibanga wa Kristo tuvutse ubugira kabiri. Aho twinjiye mu bwami bw'Imana kandi twararonse ubwami. Nicyo gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyeganyizwa, dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Turashobora kubona ko rya jwi nyene ryari ku musozi Sinayi, aho inzamba yavuga. Ijwi ry'inzamba ikabandanya irandira. Imana iriko iravugisha umuvugishwa n'Imana Mose. Iryo jwi, iyo nzamba n'iryo jwi ry'Imana byariko bivugira hariya, bishushanya ijwi rya Kristo ariko aravugira ngaha ku musozi wiwe wera. Kugeza ubu uwo ntukiri wa musozi Sinayi wa hariya, ahubwo ni umusozi w'Imana, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, Yerusalemu yo mw'ijuru, umusozi Siyoni yo mw'ijuru. Kandi nimurabe, yaravugiye hariya ku musozi Sinayi. Inzamba irabandanya ivugira ngaho. Reka turabe mu kigabane c'19 mu gitabo cy'Ukuvayo. Umurongo wa 15 kabandanya haravuga hati: mwibuke ko Imana yabwiye Mose ko yotegura abantu kugira ngo kubwo ku munsi ugira gatatu. Reka turabe duhereye ku murongo w'9 ukabandanya. Mu kigabane cya 19 Kuvayo, Uhoraho abarira Mose ati: raba ndaza iyo uri ndi mu gicu cy'igipfungu cy'inzitane, kugira ngo abantu bumve aho ndiko ndavugana nawe, baheze bakwemere ibihe byose. Mose abarira Uhoraho. Mose abarira Uhoraho amajambo y'abantu. Uhoraho abarira Mose ati: genda ku bantu ubabwire biyeze uyu munsi n'ejo, bamesure impuzu zabo, umunsi ugira gatatu uzushike biteguye, kuko jewe Uhoraho ku munsi ugira gatatu nzomanuka nze kuri uyu musozi Sinayi imbere y'abantu bose, nawe uzubashingire akarimbi k'aho bagarukira impande zose, ubabarire uti: mwiyubare mwoye kuduga kuri uyu musozi canke gukora ku rubibe rwawo. Uzokora kuri uyu musozi ntazobura kwicwa, ntihaze hagire umukoza ko ukuboko, ariko bamwicishe amabuye canke bamurase imyampi, naho coba igitungwa kiwukozeko canke umuntu, ivyo ntibize bisubire kubaho. Ariko inzamba niyaramuka irandishije ijwi, niho bazobona gushika kuri uyu musozi. Nuko Mose aramanuka ava kuri uwo musozi aja iyo abantu bari, arababwira bariyeza, bamesura impuzu zabo. Abarira abantu ati: umunsi ugira gatatu uzushike mwiteguye, kandi ntihaze hagire uwegerana n'umugore. Ku munsi ugira gatatu mu gatondo haba imituragaro n'imiravyo n'igicu
cy'igipfungu kizitanye kuri uwo musozi humvikana n'ijwi ry'inzamba rirengera cyane. Abantu bose bari aho bashagaje bahinda agashyitsi, maze Mose akura abantu aho bashagaje ngo baze gusanganira Imana. Bahagarara munsi y'uwo musozi. Uwo musozi Sinayi upfunduka umwotsi wose, kuko Uhoraho yamanutse aje kuri wo ari mu muriro. Umwotsi wawo upfunduka nk'uwitanure, umusozi wose utigita birengeje. Mbega murabona ko Imana yanyiganyije umusozi, inyiganyiza n'icyo kibanza cyose, n'ihanga ry'Abaheburayo nabo barahinze agashyitsi. Ijwi ry'inzamba rirushirije kurengera, Mose aravuga, Imana imwishyura mu ijwi rirenga. Uhoraho aramanuka aza kuri uwo musozi Sinayi. Ku mpinga yawo Uhoraho arahamagara Mose ngo aduge uwo musozi ashike ku mpinga. Mose araduga, maze Uhoraho abarira Mose ati, manuka wihanikiriza abantu boye gutwaza ngo baze iyo ndi. Bampanga amaso, benshi muri bo bagatikira. Rero turashobora kubona ingene ku munsi ugira gatatu, murabona abantu bategerezwa kuba bamaze kwitegura. Bararonse iyi minsi yose y'ubwa mbere kugira ngo babe bariko baritegura. Umunsi ugira gatatu rero bategerezwa kuba biteguye kugira ngo bahure n'Imana yabo. Bategerezwa kumesura impuzu zabo, kandi ivyo mu buryo bw'impwemu, ivyo bishushanya ko abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana uhereye ku munsi wa Pentekoti kugeza ubu aho haje mpwemu yera akaza ku bantu 120 bizeye Yesu Kristo, bari bogeje ibyaha byabo bavyogesha amaraso ya Kristo. Bararonse mpwemu yera, gutyo baronka umwambaro, impuzu imesuye, umwambaro mushasha, umwambaro wo mu buringanire bwa gatandatu. Gutyo rero turabona ko bamesuye impuzu zabo, bazimesuza amaraso ya Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana. Rero ubu hamaze guhera imyaka 2000 kuva kuri Kristo kugeza ubu. Iyo myaka imbere y'Imana ni iminsi 2 gusa. Iminsi 2 imbere y'Imana, iyo kubiremwa abantu ni imyaka 2000, kuko umunsi umwe imbere y'Imana kubiremwa abantu ho ni nk'imyaka 1000. Niko bivugwa muri Petero wa 2 kigabane cya 3:8. N'umubwishwa n'Imana Mose nawe nyene muri Zaburi ya 90:4 nawe nyene arabivuga. Rero ku munsi ugira gatatu, ari uwo munsi w'iherezo, uwa gatatu wo mu minsi 3 y'iherezo, kuko iminsi y'iherezo ni ibihumbi 3 vy'iherezo. Ivyo bihumbi ni ikihumbi cya 5, ikihumbi cya 6 hamwe n'ikihumbi c'indwi. Rero mu minsi 3 y'iherezo, uwa gatatu muri yo niwo munsi w'iherezo. Kandi twongeye ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko, kugeza ubu twaramaze kuba turi ku munsi w'iherezo, ari wo munsi wa gatatu wo mu minsi 3 y'iherezo. Ni umunsi aho abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, nk'uko biri mu buvugishwa, bategerezwa kuba biteguye kugira ngo bahure na Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri, aje ku musozi Siyoni, ku musozi w'Imana, Yerusalemu musha, Yerusalemu yo mu ijuru, ariryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi ku musozi Sinayi
yaje mu gasongero k'umusozi Sinayi hariya mu gihe cya Mose. No ngaha naho aza mu isonga mu gasongero k'umusozi Siyoni, ku gasongero k'ishengero rya Yesu Kristo, ariho mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi nk'uko Imana yahamagariye Mose kuduga ku isonga ry'umusozi Sinayi, yo kandi irahamagara Mose ikamuhamagarira kuduga ku musozi w'Imana, mu gasongero k'umusozi w'Imana. Aho niho bahamagarirwa kuduga. Mose na Eliya nawe nyene, mwibuke yuko na Eliya nawe nyene yabaye ku musozi Sinayi igihe yaca hava akagenda ahunga Yezebeli, kandi aho Imana yarahamuvugishirije. Rero turashobora kubona aho Mose ari ubu ku musozi w'Imana, ku musozi Siyoni, ari mu gasongero canke mu isonga, ariho mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kuko mu isonga ry'umusozi w'Imana, mu gasongero k'umusozi k'ishengero rya Yesu Kristo, niho Kristo aza, akaza hagaragariye ku munsi w'iherezo, azananye n'abamarayika biwe, no kuvuga azananye na Mose na Eliya. Kandi Mose yarasohoye abantu kugira ngo basohoke basanganire Imana, bahikaze Imana ije ku musozi Sinayi. Kandi muri iki gihe cya nyuma, Mpwemu Yera agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe ariko arakora ubukozi bwa Eliya n'ubwa Mose, arahamagara akegeranya abantu akabasohora kugira ngo bakire Kristo mu kuza kwe kwa kabiri ku musozi w'Imana, umusozi Siyoni, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. None ni muri ikihe gice cy'umusozi Imana yururukiyemo hariya mu gasongero mu isonga? No ngaha ukuza kwa kabiri kwa Kristo kubera mu gasongero k'umusozi w'Imana, no kuvuga mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aha niho Mose na Eliya baduga, kuko aha niho hazoba hari umumarayika w'umwami Yesu Kristo, uwo Yesu Kristo muri Mpwemu Yera azoba agaragariyemwo, ariko arakora ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri, ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu, hamwe n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira kabiri. Aho rero niho dufise isezerano ryo kugaragara kwa Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, agaragaye mu mwuzuro wose. Aho niho Yesu Kristo uwavugiye ku musozi Sinayi, isi ikanyiganyiga. Aha mu isonga ry'umusozi w'Imana mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, niho Kristo marayika w'isezerano azoba ariko aravugira, kandi azozana ikanguro ryo mu buryo bw'impwemu ku batoranyijwe n'Imana bose, kugira ngo dutegurwe, kugira ngo duhindurwe, tujyanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu rugo kwa Data wacu wo mu ijuru, kandi kugira ngo mu nyuma tugaruke inyuma y'akababaro gakomeye, tugaruke mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Aho mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka niho ivyo twaboneye mu gasongero k'umusozi Sinayi, niho bizoba byahinduwe bishasha kuri uyu munsi w'iherezo. Rero we atangura kuvugira mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, avugisha ihanga ubwoko bwiwe bwose, ariko aratumenyesha ibintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi inzamba cyangwa urumbete, inzamba irabandanya ikabandanya ivuga, ijwi rikarandira, nk'uko byabereye hariya ku musozi Sinayi.
aho inzamba canke aho inzamba irandira yabandanije haravuga hati ijwi ry'inzamba rirushiriza kurengera. Kandi ivyo nivyo tuzoba turiko turabonera mu isonga ry'umusozi w'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho inzamba canke ijwi rirenga ry'inzamba, iyo nzamba izobandanya ivuga yongereza kuvuga irandira, ivuga cyane, ivuga byinshi. Iryo jwi rirenga ry'inzamba ariryo jwi rya Kristo rizokomeza ribandanya rivuga, rituvugisha, ritubwira byinshi, rivuga cyane kugeza aho rizonyeganyiza atari isi gusa, ariko rizonyeganyiza n'amajuru nayo, kuko ijwi rya Kristo rizoba riri hehe? Rizoba riri ku musozi Siyoni, mu gasongero k'umusozi Siyoni. Ariko aravugisha Mose, Mose nawe agaca abwira abantu. Uko niko vyagenze hariya, kandi uko niko bitegerezwa kuba no ngaha. Kandi ivyo vyose bizoba vyahinduwe bishasha ngaha ku munsi w'iherezo, biciye mu kugaragara kwa Kristo muri mpwemu yera, ukugaragara akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi iyo ni inzamba, n'umunsi mukuru w'inzamba wo mu buryo bw'impwemu hagati mu ishengero rya Yesu Kristo. Ibyo ni navyo nyene bizoca bija mu ihanga ry'Abaheburayo ku munsi w'iherezo, mu ijwi ry'inzamba y'indwi, aho hazohinduka, bizohinduka bishasha, bizogaruka gushasha ibyo ku munsi wa mbere wo mu kwezi kw'indwi, ari wo munsi w'umwaka mushasha ku kirangamisi cyo mu buzima busanzwe bw'ihanga ry'Abaheburayo. Kandi icyo nicyo gituma mu ijwi ry'iyo nzamba mu munsi mukuru w'inzamba, nimurabe mu munsi mukuru w'inzamba haravuzwa inzumbete zibiri z'ifeza, haravuzwa kandi n'ihembe canke iryambagwa, inzamba ikozwe mu ihembe canke shofari. Kandi ku munsi w'iherezo ivyo bitubwira ku ijwi rirenga ry'inzamba iryo abamarayika b'umwana w'umuntu baza bazanye. Aho turahafise Mose na Eliya, aho turahafise izo nzumbete zibiri z'ifeza ziriko ziravuga. Ijwi rirenga ry'inzamba ririko rirahamagara ryegeranya abatoranijwe bose, kuko hakoreshejwe izo nzamba ziriko ziravuga, uko niko abantu begeranirizwa, bagakoranizwa hamwe mu gukoranira hamwe kwera. Kandi haravuzwa kandi n'inzamba y'ihembe, iryambagwa ry'ikimasa, kugira ngo habe uko gukoranira hamwe kwera. Aho turahafise inzamba zibiri z'ifeza, kandi ifeza ishushanya ubucunguzi. Rero murabona ingene muri iki gihe cya nyuma ingene Imana izoba iriko irabihindura bishasha. Ibi bintu vyose vyerekaniwe ku musozi Sinayi, n'ivyerekaniwe mu munsi mukuru w'inzamba. Kandi mu isezerano rishasha ivyo vyerekaniwe ku musozi wo guhindurirwako. Ibi byose nibyo bihwanye n'ibintu bigiye kubera muri iki gihe cya nyuma, biriko birahinduka ukuri dushingiye ku buvugishwa buri muri Bibiliya. Rero nimuraba aho dusanga iri jwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba ya nyuma, turayibona ku musozi Sinayi. Iyo nzamba turayibona mu munsi mukuru w'inzamba. Iryo jwi ry'inzamba kandi turaribona
mu munsi mukuru w'umwaka wa yubile, ya nzamba ya yubile niyo nzamba nyene. Kandi iyo nzamba turayibona muri Yesaya ikigabane cya 27 umurongo wa 13. turayibona inavuzwe na Yesu Kristo muri Matayo 24 umurongo wa 31. kandi iyo nzamba turayibona no mu Bitesalonika ba mbere ikigabane cya 4 umurongo wa 14 kugeza ku w'17. iyo nzamba y'Imana. kandi iyo nzamba turayibona no mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15 umurongo wa 50 kugeza ku wa 56. hariho iyo nzamba ya nyuma. ibyo byose biba imbere y'izuka ry'abapfiriye muri Kristo n'imbere yo guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. ni inzamba kugira ngo ihamagare yegeranye abantu mu uko gukoranira hamwe kwera. ubwa mbere yegeranye abatonzwe n'Imana bo mu ishengero ryiwe, bo mu ishengero ryayo. hanyuma iyo nzamba izohamagara yegeranye 144 by'Abaheburayo, ibegeranirize mu gukoranira hamwe kwera k'umunsi mukuru w'inzamba. ivyo ni ugutegurwa ku ihanga ry'Abaheburayo, ugutegurwa kubw'umunsi w'impongano. turashobora kubona rero iri banga ry'ibintu ivyo muri iki gihe cya nyuma byari kuzoba biriko biraba. ivy'Imana yasezeranye vyo ku munsi w'iherezo. rero nimuraba ingene tubonye iyi nzamba, n'ingene tubonye ko uyu munsi wa mbere w'ukwezi, ukwezi kw'indwi, ariko kwezi kwa Tishiri, turabona ko ivyo bifise insiguro yagutse cyane iruta ivyo twebwe twoshobora kwiyumvira. ni igihe gikomeye cyane cy'ubwiza, iki gihe twebwe turiko turabamwo. iki ni igihe aho iyo nzamba ariryo jwi rirenga ry'inzamba iryo Yohana yumviye ku munsi w'Imana, ku munsi w'umwami. kandi umunsi w'umwami ni ikimpumbi kigira indwi. iryo jwi rirenga ry'inzamba iryo we yumvise. nimuraba aho iyo nzamba tuyisanga mu byanditswe byose, haba mu isezerano rishasha ndetse no mu isezerano rya kera naryo. kandi insiguro yose iyo nzamba yari ifise mu bindi bihe, muri iki gihe cya nyuma, ivyo iryo jwi ryasigura byose, ibyo byose bizoba vyegeranirijwe hamwe kugira ngo bitange umuhamagaro n'ukwegeranywa kw'abatoranijwe bose begeranire mu gukoranira hamwe kwera ko k'uyu munsi w'iherezo, gukoranira hamwe kw'abatoranijwe bose b'Imana, abo mu banyamahanga ubwa mbere, hanyuma naho n'abo mu Baheburayo nabo. kandi uko n'ukwegeranywa kwa Isirayeli yo mu ijuru ubwa mbere, hanyuma naho ukwegeranywa kwa Isirayeli yo ku isi. iyi nzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba yo ku munsi w'iherezo, ku munsi w'umwami, murabona niyo nzamba itumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. kandi iyo nzamba ariyo nzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo buca hirya no hino y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko arahishura ibanga ry'ukuza kwe kwa kabiri azananye n'abamarayika biwe. ariko arahishura iryo banga hazoba hariko harabiki. abariko aravuza iyo nzamba y'indwi, abariko aravuza iyo nzamba ya nyuma, ariko aravuza ijwi rirenga ry'inzamba, ariko aratumenyesha ibi bintu byose, na cyane cyane ikirengeye byose ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi n'ibanga ry'inzamba y'indwi, ibanga rya Kristo, Mose na Eliya.
ibanga dukuza kwa kabiri kwa Kristo azananye na Mose na Eliya, iryo niryo banga rikomeye cyane. Iyo inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, ijwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ibanga amenyesha ishengero ryiwe muri iki gihe cya nyuma. Kandi muri uko guhishurirwa, uko niko bahamagagwa bakegeranywa abatonjwe n'Imana bose, kandi barategurwa kugira ngo bahindurwe bajyanwe mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. Mu ijuru nimwitegereze nk'uko kugira ngo turonke umubiri mushasha wo mu buryo bw'impwemu, ni ukuvuga kugira ngo turonke umubiri wa teofaniya, hakenewe kuronka uguhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa kiwe cy'ubucunguzi yakoreye ku musaraba i Karuvariyo nk'umwagazi w'intama w'Imana. Kugira ngo turonke umubiri mushasha nawo ufadika uhoraho, hakenerwa ko turonka uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Atakuza kwa kabiri kwa Kristo ntihoba hizuka ku bapfiriye muri Kristo, cyangwa ngo habeho uguhindurwa kuri twebwe abariho turi bazima. Kandi Kristo niwe atuvugisha akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, akatuvugisha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, akatumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa gushikirizwa muri iki gihe cya nyuma. Ivyo byarasezeranywe. Nta muntu n'umwe azoshobora gutahura ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi n'ibanga ry'inzamba y'indwi, ariryo banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe. Nta muntu azoshobora kuritahura uretse abo bazoba bariko barumviriza ijwi rya Kristo, iyo nzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, bariko barumva iryo jwi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Mbega Kristo avuga ko yatumye nde? Yatumye umumarayika ntumwa wiwe. Mbega hari uwundi muntu avuga ko yoba yatumye? Nta wundi muntu avuga ko yatumye yarungitse, avuga ko yarungitse, ko yatumye umumarayika ntumwa wiwe. Kandi biciye mu ijwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariryo jwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba ya nyuma. Abavuga butumwa bigisha iby'ubutumwa bose n'abandi bantu bose n'amashengero yose bazoheza bashobore kuronka ubumenyi bw'ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe muri iki gihe cya nyuma. Buto rero baronka ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba nk'uko Imana yabisezeranye kuri uyu munsi w'iherezo muri iki gihe cya nyuma. Nta bundi buryo buhari bwo gushobora gutahura ibi bintu, bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Umuntu abitahura gusa biciye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo yarungitswe, yatumwe kugira ngo ashingire intahe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kuko biciye mu mumarayika ntumwa wiwe Kristo azoba ariko aravuza ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Azoba ariko aravuza inzamba irenga yo ku munsi wa mbere wo mu kwezi kw'indwi, wa munsi mukuru w'inzamba ari wo wakogwa n'ubu ukaba ukogwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Rero nimurabe uburyo ingene Imana izoba iriko irahindura uwo munsi mukuru, wuhindura ukuri hagati mu ishengero ryayo no hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kuko inzamba y'indwi ku ihanga ry'Abaheburayo ni ikimatanijwe cy'indwi ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ukuza k'umwami ku ishengero ryo mu banyamahanga mu kimatanijwe cya gatandatu ni inzamba igira indwi ku ihanga ry'Abaheburayo. Ni ukuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe mu kugaragara kw'ibiti by'imyelayo bibiri, mu kugaragara kwa Kristo
agaragaye nk'umwami n'umucamanza w'isi yose. Umunsi wa mbere w'ukwezi kw'indwi ku kirangamisi cy'Abaheburayo, ikirangamisi cyo mu buzima busanzwe, uwo munsi wa mbere w'ukwezi kw'indwi, ariko kwezi ubu guhurirana cyangwa uwo munsi uhurirana no mu kwezi. Reka turabe ukwezi uko ariko. Uwo munsi uhurirana no mu kwezi kw'icenda. Uwo ni umwanya ngirakamaro cyane mu mugambi, mu nteguro y'Imana. Ijwi ry'inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba ni ijwi rya Mesiya ku munsi w'iherezo, ijwi rya Kristo umukiza wacu, ariko aravugisha ishengero ryiwe, hanyuma avugisha ihanga ry'Abaheburayo, arivugishe biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Iyo ni inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, cyangwa umunsi mukuru w'inzamba wo ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'indwi kuko kirangamisi cy'Abaheburayo. Ukwezi kw'indwi ko ku kirangamisi cy'Abaheburayo, ku kirangamisi cyejejwe cyangwa cy'iyobokamana, ku kirangamisi cyo mu buzima busanzwe, kuba rero ukwezi kwa mbere. Kandi icyo nicyo gituma umunsi wa mbere w'umwaka mushasha mu mwaka wo mu buzima busanzwe n'uwo munsi mu ihanga ry'Abaheburayo. Ni byiza, turabonye iri banga ry'ivyo Imana yasezeranye byo ku munsi w'iherezo. Icyo nicyo gituma ijwi rya Kristo, nicyo gituma rivuga ibihano vy'Imana bigiye kuza ku bwoko bw'ibiremwa abantu, ariko kandi iryo jwi riravuga n'imigisha y'Imana igiye kuza ku ishengero ryayo no ku ihanga ry'Abaheburayo kuri uyu munsi w'iherezo canke ikimpumbi kigira indwi. Kandi byongeye hariho n'imigisha iza ku bantu bose no ku bihugu bizokwakira ijambo ry'Imana rihwanye n'iki gihe cya nyuma. Ivyo nivyo Imana yasezeranye byo ku munsi w'iherezo. Rero hariho imigisha ikomeye cyane kuri umwe wose wo muri mwebwe no kuri jewe nanje. Mu mwanya uwo ari wo wose urugi ruzokugagwa, urugi rw'imbabazi ruzokugagwa, ariko imbere yaho abatoranijwe bose bazoba bashyitse imbere mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi reka tubigarukirize ngaha. Ku muhingamo, Imana ibishatse isaha 9 zo ku muhingamo tuza kuba dukoraniye hamwe bundi bushasha, kandi tuza kuba turiko turabona ikigwa cyitwa ngo igihe cyo gukangukira ukuri kw'ivyo Imana iriko irakora uyu munsi. Rero hamwe n'ivyo twabonye muri uyu mwanya, hamwe n'ivyo tubonye muri uyu mwanya, twakangukiye ukuri kuko turi mu gihe aho ivyo ku musozi Sinayi vyabereye ku musozi Sinayi, aho biriko biragirwa bishasha, bigirwa bishasha mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo. Ariko kugeza n'ubu haracyari imbabazi, ariko mu mwanya uwo ari wo wose imbabazi zizorangira. Aho rero igihe kizoba cyamaze kurengana cyane ku bantu benshi. Aho kuva ngaho ukabandanya hazoshitswa bimwe vyanditswe ngo ugabitanya nashishikare agabitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, kubera ko batazoba barogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ntibazoba barogeshejwe amaraso ya Yesu Kristo kuko batashatse kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Rero aho inyuma yaho igihe kizoba cyarenganye cyane, ariko uwugororotse uwera nashishikare agororoka.
ivy'Imana yasezeranye vyo ku munsi w'iherezo. Rero nimurabe ingene twabonye biciye mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha ibintu vyose Imana yasezeranye vyo ku munsi w'iherezo, kandi ivyo vyose bihwana n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ariho mw'isonga mu gasongero ku musozi Siyoni, isonga gasongero k'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ivy'Imana yasezeranye byo ku munsi w'iherezo, kandi aho niho twebwe twese twaduze kugira ngo twakire Kristo kandi twumve ijwi ryiwe kuri uyu munsi wa nyuma, twumve iryo jwi ry'inzamba. Ese imigisha ya Yesu Kristo umukiza wacu yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi vuba huzura igitigiri cy'abatonanijwe n'Imana, vuba bapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe abakiriho turi bazima duhindugwe, twese tujyanwe imuhira kwa data wacu mw'ijuru mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze, inshuti bakundwa bene data muri ngaha, abariko badukurikiranira kuri radiyo, abari kumbonesha kure, n'abo bose bariko baradukurikirana biciye kuri interinete. Kandi turaza gusubira isaha 9 zo ku muhingamo Imana ibishatse, niho tuza kuba dukoraniye hamwe bundi bushashe kugira ngo tubandanye turaba umugambi integuro y'Imana yose, gutyo tubone igihe turiko turabamwo, dukangukire ukuri kw'ibintu Imana iriko irakorera muri iki gihe. Mwibuke yuko turi mu gihe kibangabanganywe, kimeze nk'igihe Musi yari kuri Sinayi, hari yari kumwe n'abantu, kimeze kandi nk'igihe aho Imana yari yarangije kurema, yari ihejeje kurema, ndetse igihe kimeze nk'igihe cyo ku musozi wo guhindurirwako. Twebwe turiko turaba mu gihe gikomeye cyane cy'ubwiza kurusha ibindi bihe byose, kandi dutegerezwa kuba dukangukiye uku kuri. Ivyo biza kuba ku muhingamo isaha 9 zo ku muhingamo, niho bundi bushasha tuzokuba dukoraniye hamwe kugira ngo turabe ico cigwa. Ni vyiza Imana ibandanye kubahezagira mwese, Imana ibarinde bazigame, mubandanye mugira iyi minsi ya Noweli yuzuyemwo imigisha ya Yesu Kristo. Mwebwe abari ngaha nabo bariko baratwumviririza mw'uyu mwanya, Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde hamwe natwe bundi bushasha. Reka nsige ngaha Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye asozere iki gice cyacu muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha kandi ibarinde ibazigame mwese.